ndabahaye mwaramutse mwese mu izina rya Kristo Yesu mwami. None rero muri kano kanya turashimiye Imana data wa twese yabonye ko ari vyiza kugira ngo twese uyu munsi dukoranire hamwe imbere y'ubwiza bwayo. Imana yacu niyo kwizigirwa kandi Imana yacu ifise ububasha muri vyose. Kandi iyo ufise ubugingo bw'umwana w'umuntu uwo ari we wese mu biganza vyayo. Kandi yashinye kuno munsi tuba hano kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Dusome ijambo ry'Imana tugiye kuvugana ko muri kano kanya mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana yitwa Yesaya. Dusomeho turabitse ijambo ry'Imana litubwira. Mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Igice cya 55 turahera ku murongo wa 6. Dusomeho ijambo ry'Imana. Hejuru ku ndanzi y'amajambo havuga ngo ijambo ry'iki: nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hehe. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe. Agaruke kuhoraho nawe aramugirira iki? Agaruke ku Mana yacu kuko ikunda kugira nte? Ikunda guharira. Twaririmbye ya ndirimbo ya twese hamwe. Numva umukiza ambwira akombo uzingome zingone ndamusenga ntacyo nzomuburana yanyishuriye ya myenda yose yarambari y'ibyaha yahindutse umweru. Niri jambo nifuje yuko tuvugana uyu munsi. Iri jambo rivuga ngo Imana iharira. Haleluya. Imana iharira. Niryo jambo nifuje yuko tuvugana kuri uyu munsi. Yesaya, igihe umuntu ariko araraba neza hano muri kino gitabo cya Yesaya, turabona neza Yesaya yakoreye ibikorwa i Yerusalemu, ariko yari afise ibintu by'imiyaga bigenda bihuta by'uburyo butandukanye. Icyo gihe uri kuraraba neza hano mu ijambo ry'Imana, hari igihugu cya Egiputa n'abandi ngene bariko baza ngo bazane imivurungano i Yerusalemu, ariko Yesaya arahagarara nk'umukozi w'Imana. Igihe yari kumwe n'ubwoko bw'Imana, uri kuraraba hano muri Bibiliya y'ikivuga cyane cyane n'iri jambo yagenda avuga ngo mushishikare kuguma mu kwizera. Imana yacu twizeye ni Imana itigera ihinduka ku masezerano. Iyi Mana twizeye ni Imana ihambaye. Yesaya rero muri ibyo byose akoreshwa n'ububasha bw'Imana, acarahagarara mpwemu yera aramuvugisha. Yari yamaze kubona muri icyo gihe yarimo Imana abantu barayisenga, hanyuma Imana ikabishura. Mugabo aravuga ngo murondere uhoraho bigishoboka kwabonwa. Byumvikana hari igihe abantu barondera uhoraho bakamubona ari haruhande yabo,
n'ikindi gihe kizoza abantu bakarondera Imana ntibashobore kuyibona. Ariko mwene data, igihe cyacu turimwo n'uno munsi uri imbere y'ubwiza bw'Imana, uri kurayihamagara, uri kurayitakambira, Imana yawe yo mu ijuru urayibona. Amena. Kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo mumwambaze akiri hafi. Byumvikana neza, iki gihe cyacu uhoraho ari hafi yacu. Igihe umuntu ari haruhande yawe, ari hafi yawe, ntiwirigura gogwa muri byinshi. Ibyo umubwiye byose abyumva ari haruhande yawe, ari hafi yawe. Ariko ngo hari igihe uhoraho azaba yagiye kure y'abantu. Abantu bazogerageza uburyo bwaribwo bwose bamurondere, ariko ntibazomubona. Bazogerageza uburyo bwaribwo bwose, ariko azoba yamaze kuja kure. Ariko tweho shengero ry'Imana dushima Imana. Uno munsi turahamagara Imana, Imana yacu yo mu ijuru ikatwitaba. Arashishikara nk'uko navuze kuri iri jambo tuza kuvugana, ngo abanyabyaha bareke ibyaha byabo, abagabitanye nabo nyene babireke, ngo hanyuma bagaruke ku Mana yabo. Amena. Ngo iyo Mana irabagirira iki? Irabagirira ikigongwe. Ni Imana ikunda kugira ante? Ni Imana ikunda guharira. Ibyaha by'umuntu naho byotukura tukutuku, naho umuntu yokwitegereza ukamenga yabaye akahebwe, ukamenga ntibigishoboka, humura, iyo Mana n'uno munsi iracyaharira. Naho biruko reka kugira ubwoba mwene data. Muri ivyo byose wewe gusa niwiyegereza Imana. Umaze kwiyegereza Imana, ni Imana ikunda guharira igihe cyose. Twarayizigiye, turayizera kandi turayimenya. Uku kumenyana rero n'Imana byaduhaye uburyo bwiza bwo gushira amanga. Naho umuntu yobona shugerejwe n'ibinganiki, ariko humura, Imana yacu ni nyene kandi iraharira. Dusome mu gitabo tubavugishwa n'Imana yitwa Yona. Niho tugomba dusome kandi amajambo y'Imana turabe iki jambo ry'Imana ritubwira. Igitabo tubavugishwa n'Imana Yona, igice cya mbere, ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ndageza kuri 3. Ndaza gusimba nsome umurongo wa 11 na 12. Pasteri Asteri, utuza udusomere igice cya 2 umurongo w'8 ugeze kuri 10, n'igice cya 3 umurongo wa 10 wonyene gusa. Dusome. Havuga ngo ijambo ry'uhoraho ryaje kuri Yona mwene Aminatayi, riramubarira, riramubwira riti, va hasi uja Ninewi, cya gisagara kinini, ukiburire, kuko ibyaha vyaho vyarundanye bigashika imbere yanje. Ariko Yona ava hasi ngo ahungire uhoraho itarushishi, ave mu nyonga ziwe, amanuka Iyopa, abona ubwato buja itarushishi, atanga amahera cyangwa ikibuguro y'urugendo, atambukira muri bwo ngo ajane n'abagiye itarushishi, ave mu nyonga zande. Kuri 11 baramubaza bati, tukugire gute ngo ikiyaga kitureke kibe agahwekere, kuko ikiyaga ciyongeranya gusuriranya? Arabishura ati, nimunterure munte mu kiyaga
niho ikiyaga cobabera agahwekere, kuko nzi yuko iki gihuhusi c'inkomezi kibahora jewe. Dusomere 2:8 ugeze kuri 10 na 3 ku murongo wa 10 wonyene gusa. Aberekeza umutima ku bitagira ikimazi vy'ibinyoma baba bataye guharirwa, ariko jeho nzogushikanira ikimazi nsesereza impundu, kandi nzoshitsa ivyo nasezeranye. Agakiza kava kuhoraho, maze uhoraho abarira urwo rufi rudahwayona imusozi. 3:10. Maze Imana ibona ibikorwa vyabo ingene bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, nuko Imana irigarura ngo ntibateze ibyago yari yabagereye, ntiyabibateza. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Hariho ibyago usanga bihagaze imbere y'umuntu wari we wese. Umviriza, Yona yabaye umukozi w'Imana, avugishwa n'Imana kandi yagendana n'Imana. Imana iramwitegereje icyo gihe ciwe, ibona hari igisagara kimwe ibyaha byarundanye biba byinshi. Bibiliya yavuze ngo ibyo byaha bica biraduga ari umurundo, bishika imbere y'Imana Data wa twese. Imana yacu yo mwijuru iritegereza ati none byogenda gute? Ati reka ndungike umuntu wanje, umukozi nkorera uvugishwa nanje, ndamurungike aje kuburira Ininewe. Yona arumva amajambo y'Imana, Yona arumva ijwi ry'Imana, ariko mu guhaguruka ariyumvira ati oya singenda, ibi Imana intumye ntabyo nja kuvuga, reka nihungire nimanukire i Yopa, hanyuma nigire i Tarushishi nta ngorane. Aramanuka ku bwato aratanga amahera y'ikibuguro ngo gwede ngo ahunge mu nyonga z'Uhoraho. Akora icyaha, mugabo icyo cyaha ntiyamenya neza yuko yacumuye imbere y'ubwiza bw'Imana. Acarurira mu bwato, ubwato burabandanya buragenda. Ubwato burya nabwo uko babukora burafise amategeko yabwo. Hajya imbere hariho ibintu bita amataruma bashirayo, kugira ngo naho hoje imifundi ingana iki ntibusabye ntihagire icyo buba. Ubwo bwato rero Yona arabwinjiramwo, barafata barasoza, bageze uku baja bumva ibihuhuta biratanguye, umuyaga ngugu uratanguye, bagasoza bakamera nk'abasubira inyuma, babandanya baja imbere bakumva ntibishoboka. Baribaza ibi bintu ni biki? Batangura kurabana muri ubwo bwato, bararabana ati mbega none iyi mifunda n'uyu muyaga iki gihuhuta kizananye he? Aba bantu bose bari mu bwato bumwe kandi bari mu kiyaga, babaje kubyitegereza bararabana ati mbega none bivuye kuki? Reka rero tugerageze tugire ubufindo. Baragerageza uburyo bwari bwo bwose, baza basanga ubwo bufindo bwerekeye kuri Yona, buca buramufata. Bumufashe, Bibiliya irabivuga neza, baca baritegereza ati none tugirene, baca bamubaza ibibazo. Mugabo reka tuvuge muri ibyo bibazo bamubajije, reka tuvuge mu ibibazo bishika 4 babajije Yona. Ikibazo cya mbere baramubaza bati none wewe ukora iki? Ukora iki? Ikibazo cya mbere ukora iki?
ari mu bwato umuyaga nawe ukaba mwinshi abantu bariyumvira bati none tugire dute bafata ibintu baraterera mu kiyaga bafata ibintu batera mu kiyaga ibintu barasesagura bakororera mu kiyaga Yona bamubajije gukora iki uno munsi weho uwo kubaza mbega ukora iki urafise igisho woshobora kwishura bamwe turabasigura butumwa abandi namwe murabaririmbyi abandi murabasenzi abandi murabaprotokole abandi mwigisha abana bakuwimana abandi mukora ibikorwa bitandukanye mu ngoro y'Imana ariko weho ukora iki ko umuyaga ari mwinshi umviriza ari muri ubwo bwato umuyaga uba mwinshi baribaza none nibiki ariko umviriza igihe Yesu yariko aratora abigishwa biwe baramuzaniye ibibazo Filipo ariruka araza ati nabonye umuntu Yesu aramubwira ati genda ntacyo Filipo arazana na Natanayeli amushikana imbere yiwe Yesu aramwitegereza ati he umwisirayeli atari mu bugunge abantu benshi bagenda n'ubugunge bakagenda n'uburyarya bituma umuyaga mwene data uba mwinshi ariko duhumure amen ubwato naho bwari muri uwo muyaga niyo mifunda ntibwigeze budobera oya naho ubona imifundire imbere yawe n'amageragezwa gusa rama kandi humura n'amageragezwa ntacyo ushobora kuba ikibazo kigira kabiri baramwitegereza ati none uruwahehe murasome mu birabi uruwahe ikibazo kiraza igituma mubona imiyaga idahera hariho abantu bari mu bwato turiko turajana mugabo bafise ivyiyumviro by'uburyo butandukanye umuyaga ushobora guhera gute uruwahehe bamwe ngo jawe nduwaha ikibazo kigira kabiri uruwahe ariko ehera abatwebwe abana b'Imana Yesu nashimwe naho biruko twebwe aho turi hose tumenye neza yuko turi abana b'Imana Yesu nashimwe baca baraza baramwitegereza aharyamye ikibazo kigira gatatu baramwitegereza baramwegera ati none wewe uri uw'igihugu ikihe aritegereza ati none ibibazo ko bibaye byinshi cyangwa bigenza gute baramubaza uri uwa mu gihugu ikihe kumuyaga waje guzima kumuyaga waje guhora uruwa mu gihugu ikihe haleluya shega ry'Imana twebwe Paulo ariko arandikira abafilipi gatatu ku murongo wa 20 yavuze ngo arabandikira iwacu tweho ni mwijuru iwacu ni mwijuru ibyo bihugu bindi nabyo turi mu gihugu kandi turi mu bihugu ariko igihugu bene data aheza ni mwijuru ikibazo kigira kane murasome murabe baca baramubaza bati uri ubwoko ki rabe muri Bibiliya uri ubwoko ki ubwoko mu bwato bari kumwe mu bwato bariko barajana bari bazi yuko ari bamwe baramwitegereza ati none ngo ibyo byose ngo twagiye tubikubaza ubu naho ubwoko bwawe ni ubuhe ati karabaye
none ubwoko nabwo ndinde kubuvuga. Ati tubwire ubwoko bwawe, kuko iyi mifunda n'iyi miyaga iyi ngunzi imeze uku, hari ibintu utasobanuye neza, utavuze neza. Muri ubwo bwato wabwinjiranye mu bwoko, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe turiko turasoma neza ijambo ry'Imana mu cyanda cya mbere Petero yanditse igice cya kabiri ku murongo w'9, ariko tweho ubwoko bwacu n'ubwoko bw'abana b'Imana. Tuti ibiganza mwese, tuti ibiganza, ubwoko bwacu n'ubwoko bw'abana b'Imana. Ibyo bindi nabyo byose n'ubusa gusa. Yesu nashimwe. Mugabo naho nyene ibyo byose biriko biraba, yo naritegereza ati none je ndabigenze gute? Ibyo byose yamaze kuvyishura. Hakuvuga ati bene data, ndasabye Imana imbabazi, Imana yaje ningirira imbabazi, Imana nimbabarire, ereka nacumuye, hariho ibyo navuze nabi. Baca baramubaza bati none kuyu umuyaga tubona udahera, mugabo avuze ayo majambo baca baratinya, baca bafata ibindi bintu baterera mu kiyaga, baraterera mu kiyaga, baraterera mu kiyaga, baraterera. Mugabo baragerageza gusoza ubwato bubandanye butumbera buja imbere, mugabo kubera hari ibyo tatunganije neza, atavuze neza kandi ari mu bwato, naho ngere biranga. Barakatisha ubwato ngo basoze basubira inyuma. Uruzi naho nyene ikiyaga kirabazibira, kirabatangira. Ati none dukora iki? Baca barizirirwa, none dukora iki? Baca baramwegera, baramubaza ati none kamushingana, ibibazo byose twakubajije watwitwishuye, none ko ikiyaga cyanze kuba gacerere, twogukorera iki? Aho yicaye arahora, baramubaza none tugukorera iki? Acarabitegereza arabishura ati muko ikiyaga cobareka, ndazi uhoraho ariko abahora jewe, nimuze mu nterure. Ariko yabagoye yanse kwihana ngo bongere bamuterure. Ewe hariho abantu bazi kugorana, yanse kwihana bibona. None tukugirete baje nimwegere mu nterure. Umuntu agakora ibyaha ari mu basenzi, bakamwitegereza, ari mu kindi gikorwa cy'Imana bakamwitegereza, ariko wewe hari bitagenda neza, ngo je ngo nuje mpemu yera, akarorera ko bagirande. None barinda kuguterura kandi ubizi. Paulo yavuze ngo nimwisuzume ngo ari mwebwe, ngo mwebwe ngene muri iyi si, barinda kuguterura. Aho mubona ibintu biragoye. Erega babanza kureka gusoza, nayo ikiyaga kirwa kirasuriranya. Erega bose bafata umugabo umwe yiryamiye mu gafuruka, barafata barakorana. Muraje umuntu w'umugabo ntayoterwa n'umuntu umwe canke babiri. Erega baraterura bakura muri bwa bwato baterera mu kiyaga, batereye mu kiyaga, amaze kudimbukirayo ikiyaga bacabonana gahwekere gica kirahora. Bararaba none nibiki? Wa mugabo kumbe niwe yaraduteza ibyago bingana uku. Ariko humura, iyi miyaga irashobora kurengana mwene data iri hagaze imbere yawe. Yesu nuwo kwizigirwa. Bamaze kumutayo, twavuganye ko tuvuga kuri iri jambo Imana igirante iharira.
bamushikanye mu kiyaga, ikiyaga kirahora. Imana iritegereza ati sinshobora guheba umuntu wanje, ikirarungika urufi runini ruca ruraza ruramusama. Rumusamye ubwato n'agahwekere baribandaniriza. Yona acaja mu nda y'urufi, amasengesho arayatangura amajoro 3. Umuntu agowe atayibuka gusenga, umugabo ntacyo Imana irumva, uryohewe uri mu magorwa hose Imana irakumva. Adimbukiye muri rwa rufi amajoro 3 n'imirango 3 ariko arasenga, akibaza ati mbega none Imana bimeze gute? Twasomye hano mu majambo y'Imana, uriko urasoma hano, Yona ataravuga ngo ibirandaranda byo mu kiyaga byaragizingiye, atariko none Mana nuntabare. Erega Yona ntiyari yamenye yuko aramara yifi yamwizingiyeko. Yamyamega ngo nibirandaranda byo kwisi byo mu kiyaga, yo naharamara yifi gatoya. Nibutse ikintu muri 97 habaye ibintu bikomeye, ndabikuye kuri ibi vya Yona ngo ibirandaranda byo mu kiyaga byaranyizinge naharamara yifi. Uwo muntu yari afise umudamu yarakiri muto, yaravyaye nka 2. Agiruka ariko aragenda acabona abantu bitwaje ibindi bintu baramwegera, ati wewe ndamaki, ati ryama ningoga. Atararyama yubitse amaso hasi, barakubita haruhande yiwe impande y'umutwe, bararasa cyane amasoro menshi. Hanyuma mugabo bari bafise imitima myiza ntacyo bamugize. Hanyuma menga yapfuye, aguma aryamye, bya bindi byose byamuhereye mu matwi, aguma aryamye. Ndabikuye kuri ibi vya Yona ngo nibirandaranda byo mu kiyaga. Hanyuma amasaha yandaragera, yumva kabeho karamuciyeko, acaravyuka. Amenga yapfuye, ahagenda amenga ari mwijuru. Hanyuma agiruka mu kanya gatoya atabona umudamu wiwe araza aramwegera, yambuga baramwiteje ngo mbega nawe warapfuye. ati none nibiki? Ati none je ko naherutse napfuye. Umugore wiwe ataramufata ukuboko, ntiyamuvugisha byinshi, atabanje aramureka, ariko arabidushingira yari ntayikomeye cyane. Atabanje aramureka, ubwenge buja burasubirana. Hanyuma aritegereza abona ibiti, aritegereza abona ibindi bintu, imirima yo ku misozi, aritegereza yemwe. Umugore wiwe aramubwira, terega turiho, turacari kwisi, ati turaza mwijuru, reka ibyo tubirengane. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ariko umviriza neza, imifunda irahera, mwana data humura. Imana yacu niyo kwizigirwa, ariko wewe gusa pfa kwihana. Imana iraharira, niwihana ibyaha byawe ibyo ari byo byose ihane, hanyuma tuzabuka twigire mu gihugu cyacu cyo mu ijuru. Yona ibyakurikiye twasomye ngo bashira imitima kubitagira ikimazi by'ibinyoma, baba bataye kugira nte, baba bataye guharigwa. Umuntu agomba guharigwa ashishikara neza, inzira yiwe imeze neza.
hanyuma kandi ngo abantu birinewe bose baca barihana bihanya kuko Imana yacu ikunda guharira bose imaze kubaharira baca baranezerwa Imana nayo iranezerwa Yesu nahabwa icyubahiro. Reka dusome hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 5 dusomeho ijambo ry'Imana turabye ijambo ry'Imana rivuga. Igice cya 5 umurongo wa 20 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ngiye gusoma Pasteur Asteri uca udusomera imigani igice cya 5 nyene ku murongo wa 10. Reka dutangure dusome. Havuga ngo abonye ukwizera kwabo aravuga ati ewe muntu ibyaha byawe ugizende. Abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo batangura kwiburanya bati uwo ninde arogose, ninde ashobora guharira ibyaha atari Imana yonyene. Somere imigani 5 ku murongo wa 10. Ku murongo wa 10 abanyamahanga boye guhaga ibyawe kandi ibyakuruhije vyoye kuja mu nzu y'uwundi. Imana yacu nidufashe. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Umviriza ibyakuruhije ni wihane kuko utihanye Bibiliya ivuga ngo uwabike azovyakwa bihabwe uwagitende uwavyinshi. Ibyo rero byakuruhije gerageza ubigumyeko mugabo ntibije mu nzu y'uwundi ngo abari wabitwara. Umviriza hano rero Yesu nawe amajambo yavuze hano abantu baritegereje babona Yesu ingene ariko arakora igikorwa cy'Imana, ingene ariko arigisha abagwaye bagakira ibimuga bikamuguruka. Abantu bariyumvira bati none mbega natwe dukora iki? Haca hava abantu mu mihana baza bikoreye inderuzo iri ku muntu aryamye barashika aho Yesu ariko arigishiriza muri iyo nzu yarimwo. Bararabigane bashobora guca mu muryango ngo binjire barabibura. Bariyumvira none mbega dukehe dukora iki? Baca barurira hejuru baratatura amategura bafata yanderuzo barayururutsa bayishikana imbere y'ibirenge vya Yesu. Yesu aramwitegereza. Abo bantu bafite ukwizera gukomeye cyane. Yesu rero mu gukora yarafise uburyo akoramwo uburyo butandukanye. Hamwe yarakiza indwara imbere yo guharira ibyaha, ahari agatangura guharira ibyaha. Wa muntu hajyamye aramubwira atewe ndakubariye ibyaha byawe byose urabihariwe. Abantu baraha b'abafarisayo n'abandi bakuru ati uwo muntu arogose ninde? Umuntu ashobora guharira ibyaha atari Imana imwe yonyene gusa, uwo muntu ninde? Ariko shengero ry'Imana, Imana yaraduhaye ububasha. Igihe Yesu yagomba duge mu ijuru hari amategeko yasigiye abigishwa biwe ati cyo muzohambira ku isi kizoba gihambiriwe kandi nico muzobohora kizoba gibohowe. Mwene data nagomba nakwifurije kuharirwa imbere y'ubwiza bw'Imana. Ihane ibyaha byawe hanyuma twigire mu bwami bw'ijuru. Amageragezwa n'ibifunda tugenda ducamo ni byinshi kandi bigenda bitugora ni byinshi hano mu isi, ariko Yesu yavuze ngo guharirwa
ugihe umuntu amaze guharirwa atahinduka umwana w'Imana. Yangishuri ya myenda yose yaramali ibyaha Haleluya. Umuntu yumva mu mutima ati jewe ndaremerewe n'imifunda, ati ndabona amageragezwa hagati imbere yanje ni menshi. Mwene data, kwihana nico gikorwa gikomeye Imana yacu yo mu ijuru yemera. N'aya majambo abayumvise mwese mukayizera, Imana ibahezagire. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Mana turagushimiye. Ihumure ishengero ryawe rironse muri kino gitondo. Roki Amina. Turagushimiye Yesu. Yesaya uyu nyene yakubonye wikoreye intimba n'imibabaro y'abari mw'isi. Mana y'ishengero, Mana y'ishengero. Haleluya. Turagushimiye kino gitondo kugomba kuruhura imitwaro abarushe, abananiwe, abagwaye, abicurikirije indimba. Mwami, abantu bataye ivyizigiro. Rokitabarira. Haleluya. Turagushimiye rero aya majambo y'ihumure. Aba bantu rero nibakire gukira, nibakire gutabagwa, nibakire ukurema, nibambara inkomezi. Mina. Yesu turagushimiye. Turakengurutse imirindi twumva hano. Uriko urakora, uriko urakora, uriko urakora, uriko urakora. Amina, amina. Uri Imana ikora mu gacerere ariko mu nkomezi nyinshi. Turagushimiye rero kutabara abantu bawe, kubaruhuye imitwaro yari baremereye. Urakoze Yesu, bagiye gushinga intahe mu gisagara, baduga imisozi bavuge Kristo yabambwe, yapfuye akazuka. Urakoze kubikorera abantu bawe. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye. Amen.